Salut les amis. Salut les amis. Nizere ko muguwe neza. Nizere ko muguwe neza. Dufise umu interprete wa fake. Dufise umu interprete wa fake. Muramaze gushika muri salon. Muramaze gushika muri salon ko? Hariho studio. Hariho studio. Imprimerie. Photographe. Photoshoot. Videographe. Na MC Gile. Yes. Ina Clovis King. Iminotindwi. Mwamaze kutubona tumaze kuvuga. Komsana, nuraza kuona kuri modoka. Boss nindira iminotindwi gusa. Iminotindwi. Hey! Ibintu mvambwege. Iminotindwi. 7 minutes. Iminotindwi. Na Salocom TV1. Kwena Clovis mucamona kari iminota indwi inyuma ya photographe inyuma ya kamera. Inyuma ya kamera ari Omi Bobo. Tubashimire. Yes. Basha danezerewe maze igihe ndyohewe mu mbabarire cyangwa twese hano tumeze neza. Ariko kuryoherwa. Ndagomba tubabwire biri ravuga munezero kubwira kandi ndagomba ndababwira kano kabanga basha. Umuntu wese muri mwega akadukwikira. Imana niyagena kunezerwa uzunezerwa. Yego friend. Kubera mu mwanya nyene unezerewe. Ukazobirenza kwa iki gifundikizo. Nezerwa neza ko mu mwanya uruho rw'amazi. Nezerwa neza ko mu mwanya nyene hari abandi bantu bababaye. Kandi mwese nta n'umwe mwanya uhagarara. Umwanya guma witerera imbere. Mwese mwegereza gwagobo, mwegereza gupfa. Ikibabaje rero ko umuntu aguma asavuye. Rujya gobo uzorushikira. Urushe n'amatansiyo Okay, iminotindwi. Yes. Tuje muri idasanzwe. Nje kubabwira ko ari ubundi bwiza mudasanzwe. Cyokora kuri ikintu bita amazi. Ikimwese murakibona n'amazi. Murako murabibona? Kandi yavomye mu mwonga. Ubwo muvuga ko Salocom ikenye. Salocom yaguze amazi. Yaguze amazi iyi bayita matériel didactique. Wago muvuge nde? Uri guverineri. Nako agronome. Nana wize okay. Tugomba tubabwire akamaro k'amazi. Yana amazi. Hari abantu nje gukora kuri bino bintu amazi hari abantu bayafata nabi. Bakayafata nabi bakabagira ingaruka. Hariho n'abantu batazi n'uruhe rugero rukwiye ku muntu kugira ngo amenye amazi ashobora gufata ku munsi. Kunywa. Okay. Hariho akamaro k'amazi mu mubiri. Mbega nibihe bimenyetso umubiri wawe ushaka kukwereka mu gihe udafise amazi. Ivyo nivyo bintu tugomba dukore kandi murabizi ya. Arabaje kugira ati ivyo by'amazi nivyo wawe twe tunywa akantu. Oya akantu narakabakoreye niyo iminota indwi ya mbere yarigizwe n'akantu. 2024. Bia. Avyonzi. Turi ku amazi. Amatemba rubingo, amadahigo, amagezi, umuzi ntibirimo. Amazi. Okay, n'ubuzima. Je kukibabwira rero, mu bisanzwe mu bigize umubiri w'umuntu, amazi arokipa nk'ibice 60-70 kwijana. Peut-être tu es sûr. Yego, 70. Nandi siya. Okay. Ubwonko bwacu burakenera amazi. Bugizwe n'ibice 60-70 kwijana 60 bukenera nyama ntibeshe by'amazi. Amaraso yacu arakeneye amazi ubwa kugira amaraso yorohe. Umubiri wacu ruko bagwa hejuru rurakeneye amazi rukoresha amagufa. Arakenera amazi ku bice 30 kwijana. Rero ikintu cyo kukubwira umubiri ibiwugize muri rusangi ugizwe n'amazi. Nico gituma hari abantu batanywa amazi bafata yuko kunywa amazi ari ibintu uyanwa wanyotewe. Ico kintu agomba ndakubwira ngo ni ikintu kibi ukuye kwevita. Umubiri wawe urakeneye amazi. Hama umubiri urakonsoma amazi cyane mu gihe umuntu aryamye mu ijoro. Ico nico ngomba kubabwira. Mu ijoro iyo uryamye haje umubiri urakora uranyotegwa ura konsoma amazi gusumba. Uratubeshe. Kuzuba nari nzatwirirwe turiruka baba nibigo riruka ngo ubuzima. Nariko ndagomba kuvuga nahone iyo umubiri uri kurakora. Nahone donc ikintu ngomba kuvuga. Hari abantu bavuga bati nta mazi nywa mu ijoro kubera ko ngiye kuryama azi yuko yonwa amazi ari uko agomba kore gusa. Ivyo navyo sivyo. Kuko niyo uryamye mu ijoro haje umubiri urakonsoma amazi. Iyo rero unyoye amazi umubiri urakora neza kandi ugakorana inguvu nyinshi. Umubiri ibi utuntu turemangingo twose tugize umubiri. Iyo unyoye amazi turagubwa neza hama tugakora tworohewe. Umubiri ukacu usanga umuntu ameze neza ariko akorana inguvu nyinshi. Kubera iki nta kudendebukirwa nta bunebwe. Ikimenyetso cy'uko ukeneye amazi mu buzima bwawe cyangwa mu mubiri wawe. Ntihajya ushobora kumva wahora ejo ugasanga wakora akazi neza ariko no musi ukavuga ngo numva ubunebwe. Ntuzi ubunebwe icyo uriko buravako. Umubiri wawe uriko urarekama amazi uturemangingo tuwugize ntituruka turakora n'inguvu za wumva ubunebwe umubiri wawe
uza wumva umengo ni imodoka itagira igitoro nta nguvu uba ufise ariko iyo unyoye amazi cyane cyane mu gitondo iyo unyoye amazi cyane cyane mu gitondo hadi uvyutse utarakora ikindi kintu cyose wanashima utaranibros fata amazi yawe unwe nk'iritiro n'inusu ndababwira amazi womenya amazi ufata ikigwa ni kirekire naza ko tuzokibandanya kuko hari no kumenya amazi ufata wewe akwandikiwe wisunze ibiro vyawe ufise hari ushaka kurenza mugabo ivyo dufatira ko tugomba dufatire muri rusange umuntu ni hagati y'iritiro imwe gushika kuri litiro 2 n'inusu ni kugeraho litiro imwe gushika kuri 2 n'inusu rero no kumenya ko uvyutse mu gitondo fata litiro y'amazi uyinwe vraiment wishoye kuyarenza ni sawa kugira ngo umubiri wawe wakira amazi uduserira ubwonko bwawe buze kwiyumvirana n'ingoga ntuze kumva ubwenge bwawe bugenda bukutira oya nwa kuko bijya bice 70% bigize ubwonko nibyaronka ubwenge bwawe buza kwirwa buranyaruka uwo munsi usanga ukora ufise ubwenge bunyaruka umubiri wawe uza gusanga unyaruka amagufa yawe uza gusanga nyaruka amaraso yawe aza gutembera nyaruka muri kiyo umubiri wawe uza kwirwa uri soup nwa iritiro kuva ku iritiro kuduga ukivyuka hama ugende ku mirimo yawe hama ushitse ku mirimo yawe amazi mukunwa ntukivuga ngo urindire unyotego gira amazi hamande yawe uzuranwa mukunwa rero nivyo nagomba kubereka hari abantu nk'amazi acafata akagira nk'ivyo giragize gumizako ivyo ni bibi bijya bintu vya guruguru ni bibi amazi meza kuko iyo nyoye amazi guruguru nkaya je ndashobora kuyanwa Jenda nwa amazi menshi hani mubona aya nagira guruguru ubu nyene nkabanda amazi ngize guruguru mugabo inyuma y'iminota 30 no ntango kugenda hari ya mu bwiherero kuyapisa ntangora gupisa kuyihagarika no kuvuga ndayanyoye mugabo amafyigo nashoye kuyihanganira amafyigo ndayaruhishije atatangura kuyamimina yihuse amafyigo akacaruha kacusanga ndiko ndasesagura ya amazi ariko iyo mfashe nkazana no duke niko kunywa amazi kwawe kwiza so ndabashimiye iki kigo tuzokibandana kirago n'amadetail iyo umuntu atanywa amazi nta naimwe ndabona nywa nibaza ko iminota 7 kwiye tuzobandanya iki kigo tuzokibandana ago duhaguruke tuva asivre tibage gufyonda kuri subscribe inozogera no kuri tute kurikirana ikiganiro iminota 7 kuri Solocom TV1.